Back from the dead. Kiragoye reka ubucumba kivuge bagire subscribe kuri Madudu Pro TV. Sabuti bright kuri Madudu. Ahantu karagoye Chimirich. reka uvuge subscribe kuri Madudu Pro TV. Saudi Scout. Subscribe kuri Madudu Pro TV. Pro TV. Subscribe kuri Madudu Pro TV. Saudi kuri Maudi Pro TV. Ndashimiye cyane tukire Chris. Bamwita Tente. Imana tende. Imana imwetsakiye. Ahari hose ni makona buri Patricia utimani nagushimiye. Murabona ngaha dufise abantu bakuze, abantu bisoneye kandi turafise abantu biyubashe tugomba tuganire nabo. Abanyita Manirambo na Diodone, nkorera kuri no TV bita Madudu Pro TV. Ni TV ica ku rubuga rwa Facebook na YouTube. Novuga ngo irabwa n'abantu benshi cyane. Tuje mu kiganiro bita KUGATUMBA IWACU. Jewe kusanzwe nitwa Muhakwanke Joseph. Turi muri commune Bwendane. Zone ni Mugera, Mutumba ni Rushanga, Province ni Gitega. Uno munsi novuga ngo ide tugiye kuganira ko ni gufashanya ngaha bimeze gute, mbega abantu barafashanya nkuko vyamyeho kuva kera. Tugire Kristo naganze aha ku Gatumba iwacu muramba barira mugabo aha byemva ku mutumba wa Nyamagana mugaduhana rubibe na Rushanga ngahose ni wacu. Umwanya wose keshi tuba turiko turatemberana n'abantu ngaha mugabo kubisanzwe gufashanya nkuko muriko murabivuga kera bahora bafashanya bakagabiranira kumbe ugasanga nakabamugabiye nk'igitungwa canke n'ibindi byose muga kugeza aho tugeze ubu sinzi ko byazanywe n'intambara muga intambara yaraheze ubu hari ukuntu ata bintu byo kugabiranira bikihari kanini muga gukundana abantu twe turakundana gose kandi tukaba tubona ibikorwa birakunda kuhaba, ibikorwa birahaba n'ivyiterambere birahaba. Hari ivyo dukora kabukorwa rusangi, hari ahantu dushobora kuronka bakaduha dukazi bukebuke tugakorera amahera mugabo n'ibintu by'imfashanyo hari baba bari nko hanze ukaza twumva ngo hari ikintu badufashije bari hanze bakadufasha mugabo natwe tugaca dutanga amaboko muga kanini tuba dukeneye kugira iki nabo bari hanze nyene
bakaza nabo nyene bakadufashisha nyene nk'utuntu nk'ibiki cyane cyane cyo dushira imbere amahera niyo umengo yaramaze kudutwara kanini si muri make nta bindi novuga byo bari nk'ivyo tugire Kristo tubabona n'ubu turiko turababona n'ubu nko muri ibi bikorwa biriko birakorwa ngaha turabona ko ari abantu baza bava mu miji hariho bamwe kandi kenshi nta nabo tuzi mugabo twumvise mu miryango yino turumva ko arabavuka ngaha muri Rushanga bavuka ngaha muri Rushanga turabona ko ari iterambere bariko baratuzanira kandi niko bintu vy'amabarabara hariho abantu boba barize bahora baza kudufasha mu bintu vy'amabarabara tukasanga turiko turakorana kanini ntabo tuba tuzi mugabo hariho bamwe baca batubwira ati abo bantu twabamenye tuti nabavuka ngaha Rushanga kubisanzwe ubu vyarahavuye ubu cyo dukoresha twebwe abanyagihugu dukoresha amaboko uwo muntu abaduhaye agakogwa tukagakora nk'uko aba yakadushikirije ndabene kubera ukunezerwa kwiwe kuko tuba twamuhaye amaboko nawe akaduha ako gafaranga akaduha ukwizera natwe tukamwizera kubera tuba twamuhaye amaboko nawe akaduha agafaranga kumwe perezida ahora avuga ati agafaranga ku mufuko umunwa nawo uronke ico urya tugire Kristo. Ego murakoze cyane hanyuma reka tumuhe uno mufasoni nawe agira ico avuze. Uriko urabiraba ivyubu ibitungwa turabihana nunzi saha tuzihanye inka agakora umuziturira ku ruzitiro rugira gatatu urumva abakoze imyaka myinshi ugira inka irindi vyara gatatu abakoze nk'imyaka 6 ubu niko dufashanya ntazo kugabira inka umuntu bihari arakora imyaka 6 ukamuziturira hama ugaca umuziturira wewe urayitunga wowe ukaguma uyitunga mugabo uyigaburira ugira ante hama nawe abonye yuko yakoze neza wewe araheza akakuziturira hama wewe ugaca umuha ico gitungwa mugabo ubu uko biri wewe ubanza nyene gukora kugira ngo iyo ntungu ihabe naho muba mwisangiye wowe uyitunze n'ubanza gukora mugabo urya nawe aza kuzaza kuraba ati naho uyivuza wewe buryo uri kurayivuza hari gihe uwo muba mwisangiye udasanga yitayeho wewe ugacuza urakora hama mugaheza mugasangira mugari uwo akuziturira uko uwo mufaso nabivuze mugenzanje wewe ubanza urakora hama ukamubarira hama agaheza akakuziturira muri ayo mezi angahe cyangwa imyaka ingahe 6 mugabo bitavanye nuko wo mugabira nkuko abakera bagabira igitungwa cyangwa itongo oya ivyo ntibigikunda. Mbega kera byari bifise akamaro none ivyo bintu byo kugabiranira cyangwa nta kamaro byari bifise? Ego metugire Kristo ku myaka maze nukuri kera baragabiranira kandi kera barakundana mugabo ubu ntabihari uko bakabivuze umuntu abanza gukora kujya perezida avuga ati nimubanze mukore hanyuma ibyo byo abantu bari hanze bakize byo ngoreye ngaha nukuri kw'Imana baratwibagiye ego nukuri kw'Imana hakunze biza nukuri kw'Imana mwaratwibagiye abafasha abantu bakiri bato bagifise inguvu twebwe abasaza ntiturimwo mugabo mumenye neza ko namwe bwariyo mutera muja nico gituma mo twibuka gira amahoro. Murakoze cyane. Hanyuma reka kumbure ngira baravyumvise ego ngira baravyumvise we hari umuntu wo gaha kwa KUGATUMBA wobuzi yoba ari hanze ukamukomisha washati unyibuke yo bari hanze oya nkabagiye mu 1972 naje we ndimwe musazanje yarimo musazanje yarimo abagiye mu 1972 uruvyaro rwabo ntago nomenya nabo baba hari abo bo 1972 nabo njibuka. Mbega aha kwa KUGATUMBA kanyu hariho umuntu mwoba mwita ko yoba ari umutunzi mwoba muzi mwita umutunzi? Yego tugire Kristo kubisanzwe twenga KUGATUMBA iwacu ka Rushanga twe turafise umutunzi twemera ahora tuzanira ubufu akabukura nko hanze yitwa Guido ari ngaho kwikomapa uwo niwe tuza abo hanze nabo bariko baraza nka twe tukiri bato
tuko tubabona ubunyene nkuko avuze ari umuvyeyi kera bazi benshi bagiye ino muga nk'ubu ntabo tubona ahubwo mwebwe nabonye ko murabamenyesha amakuru muza muratembera ku mitumba mukaza murabwira abantu bakaza barivuga babwira biwabo bakumva yuko bakiriho kumbe bibaza yuko ngira ngo batakiriho tugire Kristo. Ego murakoze cyane hanyuma ni uwo mutunzi wenyene yoba hari ngaha ku mutumba ko bisanzwe tewe turiko twakontorora dusanga imenga udufashije ni uwo muntu yoba yagenda Tanzania katuronderera agafu natwe tukaronka hafi tuyikora. Mbega mwibaza yuko kugira uwo muntu atunge vyo byaciye mu nzira nyabaki? Uyu muntu bavuga yitwa Gwito yarondeye tubona akarima akagira iki oya naramubona igihe yari mitomati hariya tujana amase akubita ku bitoki vyiwe bugiye yari yarakoze akabanza akagendera ku gakinga agenda nyene nk'umuntu asanzwe kandi akabanira washaka no kuvuga sho ibintu ntiyayarya nabi no kuvuga yarabaniye hanyuma abaniye rakorera za Rumonge na hehe uburyo ubu afise ibintu biteye akoba afise ibintu vyinshi ubu mugabo kubera babonye afise vyinshi benshi bavuga ngo nyomba yiba ati nyomba aja nk'ikuzimu ati nyomba ajya nk'abantu ariko mugabo ni nko kumubeshera turavye mugabo nka jewe burya nari mfise nk'imyaka 8 ukuntu nabibona uwo Gwito ni mu maboko yiwe nyimba yaracanganije nakazi kiwe nta ubizi ariko gusi intango twarayibona mbede twese turafise ibintu twakuye nk'iyo je naramukoreye ndagura ahantu ikivi c'ibihumbi 130 ubu bampa nk'amajana 5 hariho nabandi bamukoreye uyu muntu twovuga yuko iyo twateye imbere yo bamaze nko guteza imbere abantu benshi kuko abamukoreye bose mbede n'abakoriwe ubugari barakubita nyene twe twabombeye amatafari twagomba guturika nka jewe najya ikiro c'ubugari ukakimara narakimara nyene nese nabandi ko mbomba amatafari nkayo nico gituma ugaye cyangwa kuri kamera bakubona mureke kamera imubone nibambone bamwe batubwiye ukuntu yatunze ko yatanguye kurima hanyuma atera duga bukebuke twagomba tubaze mbega uko muri ngaha kwa KUGATUMBA mwebwe nk'abantu bo ngaha hariho konzi ibintu by'amashirahamwe bishobora guteza imbere abantu hariho amashirahamwe musanzwe mukoreramwo ashobora kubateza imbere murimwo mwese hamwe muhuriramwo hari ufise ico abivuga ko kwico kintu tugire Kristo twege kibazo dufise c'amashirahamwe ari ngaha twege turafise udushiramwe tubiri hari agashirahamwe kamwe kamera nk'abandi turi kumwe n'akandi agashirahamwe k'iwacu twigenga ako gashirahamwe turaguranana tukaziganya ako kamera nk'abandi nk'abana nyene dukenye uragurana kandi tukaziganya kandi aka gashirahamwe Imana iri hejuru idufashe katubandanye kudufata mu mugongo tukahayijana kwijana ego murakoze cyane mbega hari umuntu yoshingira intahe abantu ikintu yoba yarakuye mu ishirahamwe na rya leta ivuga yuko abantu boja mu mashirahamwe kugira bashobore kwiteza imbere yego tugire Kristo ko bisanzwe ntisize ko jewe turetse n'abandi ntabuze umuntu yoba yarakuye ikintu kimwe mu ishirahamwe naho woba kubisanzwe urabona badufasha cyangwa tukaziganya dukenye nk'uziganya 500 cyangwa 1000 ukagurana hama mahera kunguka mugabo ntushobora kubura n'agakoko cyangwa agakwavu umuntu acashima Imana kuco yakuyeyo muga nta muntu yoba yaravuze n'agakoko tugire Kristo murakoze cyane hari undi wafise ikintu amaze gukura mu ishirahamwe ajewe ndi musaza ndasubiramo reka duhe umuntu atarafata ijambo hari umuntu atarafata ijambo ego tugire Kristo kubisanzwe ayo mashirahamwe ni ryiza kubera ryaje hageze kuyu mutumba wacu wa Rushanga ubwo ko umutumba wacu wa Rushanga twara abantu twimereye ukuntu tutaronka nk'agasabuni utuvuta natwe uno ubukene ari bwinshi tujya twirutse
ariko aho haziye amashirahamwe ubu n'ukuri turateye imbere turishimirije kuko urashobora kugwara umaze kugwara ukabura ikintu ahantu wokura agafaranga ukacuja muri rya shirahamwe kubera murundi nta faranga yoguha ngo aragutijije rero bonye ugize ucugenda muri rya shirahamwe ukaca utora amafaranga ukacironka amahera yo kuja kwa muganga mwishirahamwe nk'ubu urabona ugwaruka ni rwishi ubu ugwaruka turaronka nk'agafu tugenda kugura aho kwa Guido uwo muvyeyi ya Jino tugatora mwishirahamwe tubonye tukondaniwe tukagatora tukagenda kugura ako gafu abana bakamererwa neza ubu murabona na yangwara ya kwashi nta ikiriho kubera utwo dushirahamwe tuza turadufata mu mugongo ishirahamwe ni ryiza kuko ishirahamwe urashobora no kuvuga uti ngomba ngira umugambi ukaca wikora kuri rya shirahamwe ukacuzura riha bukebuke gusa ico dukenye ino ku mutumba wa Rushanga nuko atabagwiza tunga benshi bariyo baza tugasaba mbere tugasaba nk'abagwiza tunga benshi baba bariko baratwumviriza kuri uyu munsi ko boza benshi apana kuza baraza bavuga bati dukora uku nuku bakatukisha inama imigambi nyene twebwe twokora bakaturonkera n'ahantu tuza turasoma hafi apana kuja kure kuko inubukene bwaratwugarije baturembetse ntiboraba murakoze. Okay, murakoze namwe cyane reka turangiza kino kiganiro twagomba kumbure mugire akajambo mwobwira banyakubahwa bacu basanzwe baturongoye mu gihugu batuma amahoro aba menshi cyane bagatuma umuntu akora ibikorwa vyiwe neza atakibazo na kimwe mugira akajambo muvuze. Yego tugire Kristo kubisanzwe nk'akajambo twovuga abanyagihugu twobanza gushimira umukuru w'igihugu ariho kubisanzwe ino twe twibereye mu mpore turatekanye n'inzego ziriho ino zikora neza turi mu mahoro nikivyerekana ntuno muntu je yagiye ngira ngo ntarabaho niko navyumvise namubonye namukubise kwijisha umuguru abona nkubatangwe kutuzanira iterambere ngaha ku mutumba wa Rushanga ni mwikobero mu Rushanga kubisanzwe wo tutera uduga hari ya ruguru ni ku mashuri yo mwikobero n'ibi ni vya mbere dushima tukaca tumusaba je nama numva atera kamata abantu bose bagiye hanze nibaze barazana ubwo bwenge babonyeyo babuzana ku gatumbi wabo bakoraho imigambi nk'ubu uwagomba twereka ibintu vyiza nk'ubu uko atanguye n'abandi tutaze bazoca baza tugire Kristo niko kamuje notera. Murakoze cyane nta wundi afise akajambo yovuga. Tugire Kristo nkaje turi nko ngaha je naje ndi mu bakozi bakora ngaha abantu bavuga baba baragiye hanze kusazwe ni sawa nk'ibi bintu tubonye no ngaha amwikobero ibintu vya mbere ngaha ubu mwiko atari nk'umuntu areza amaboko n'umuntu umwe ari hiyo mu mahanga twege nta nuwo tuzi ngaje mu mama nko mu muryango w'iwabo ndimo kandi n'abariko barakora ngaha benshi mu miryango ntibarimo utareza amaboko ngaha kwiterambere ariko arakora ngaha ntiworara ubusa kandi twongera tumushimira kuyo ntambwe yari yagize ngaha bandanye twongera tumusaba atuze n'akantu twongera amahera ngaha anye kano kazi nawe ndibaza ari nkari arabona yuko ntikoroshe nakinguvu kwe gaha turakora kweri mwe nyimba biza gushikare amwobye ati abakozi bari kwishanti tibaragushimiye tibongera amahera kabarije tugire Kristo bisanzwe barakoze cyane ubu bariko barashimira n'umuntu asanzwe yarabahaye akazi ngaha novuga ngo n'umuntu wo mu diaspora kumbure murabona abantu baba diaspora muri hanze muri mu bindi bihugu murabona ko ku gatumba mushimirwa cyane tubibutse ko kina kiganiro bacita ku gatumba iwacu reka uwo muntu tumushimire cyane n'umutama bita Tente gira akajambo mubwiye. Turagushimiye cyane we mushinga ntawe wiyumviriye kutuzanira ico kiganiro kuko twari tugikeneye kugira tuvuge ico twifuza nk'ubu uyu mushinga ntawe yatuzanira niyo ngaha mwikobero turamushimiye kubera tumuhe n'amashi nihagire n'abandi bamufasha baze nabonye bazane yindi shaniye abantu bironkera kunyu turamushimira koze reka natwe tubashimire mwebwe mwese reka natwe tubashimire
kuba mwatwitabye mukabana natwe mukemera kuduha kino kiganiro. Ni byiza cyane, ndizera ko kino kiganiro kigiye gushika kure cyane, kandi ndibaza ko benshi muzobona impinduka ibaye kwa Kagatumba nibabona kino kiganiro. Hariho akantu bavuga kugira ngo abantu bakurikirane kino kiganiro cyanyu, nakajambo umuntu ashobora kuvuga ngo nimugire subscribe kuri Madudu Pro TV, hanyuma ibintu bibandanye bigenda neza. Ikorera mu gisagara cya Gitega. Reka umutama babwire ati bagire subscribe kuri Madudu Pro TV. Murakoze cyane kuba mutidondoza. Kubisanzwe ibyo menga biragoye. Bikiragoye. Reka ubucumba kivuge. Bagire subscribe kuri Madudu Pro TV. Sabuti bright kuri Madudu. Akantu karagoye Oya, subscribe kuri Madudu Pro TV. Subscribe kuri Madudu Pro TV. Sabuti bright kuri Madudu Pro TV. Subscribe kuri Madudu Pro TV. Subscribe kuri Madudu Pro TV. Ndashimiye cyane, ndishimirije umuntu abarungitse, genda umusaza Sajeko abasengerizana jewe ndishimirije kandi ndashimye kuba muje hano kutumviriza icyumvira kiri ku mutima. Turabashimiye kandi turishimirije. Reka uvuge subscribe kuri Madudu Pro TV. Okay, murakoze cyane, mwakoze kuduha kino kiganiro. Reka tubashimire, tuzogaruka hanyuma. Murabona abantu bararyoshe cyane nitwopana. Reka tubasezere. Reka basi mushime. Cewe kubwiwanje ndi mapfuna buri Patricia. Jeshimiye uyu muntu atuzaniye iterambere ryo ngaha mwikobero. Imana imuje imbere, imuhezagire, rugira byose imuje imbere. Ibiza byose nyirango bizotanga binje ko tukire Kristo. Bamwita tente. Imana tente, Imana imuhezagire. Ahari hose ni mapfuna buri Patricia, utimana nagushimiye. Murakoze mwese mwariko muradukurikirana, naho ubutaha. Bye bye. Back from the dead.